Only football can make you feel like this. Ngono mpira akina na Saidi Irakoze. Reka turabe kwa Kireko Yves. Kireko Igitsindo hano ku minota 13. Igitsindo cinjijwe. Gol! Reka turabe Yves Kireko Yves. Igitsindo cya kabiri. Igitsindo gol! Igitsindo cya kabiri. Musongati FC mu bicu. Olympic Star bimyiza ku bafu. Olympic Star morale ni yose. Morale ikaba ibonetse hano ku kibuga Ingoma cy'Igitega. Parfait avia corner centre ariko Arsene Horaje gute reka tra Olympic Star yicizere. Olympic Star birangiye gucya niyiza gukomeza igitsinda kimwe cya Olympic Star. Uriya mukinyi Afis yagiye gukinira inyuma. Reka turabe akabari penalty. Bakaba nayo ngo gutsinda bagira batandukanye n'ama penalty. Ndabona ni Olympic Star bagiye gutangura gutera. Isaac Niyonkuru akabari wagiye gutera. Niyonkuru Isaac akabari wagiye gutera penalty ya mbere ya Olympic Star. Reka turabe Isaac Niyonkuru Isaac nimero 27 wa Olympic Star wagiye gutera penalty ya mbere. Penalty ya mbere ya Olympic Star igiye gutegwa na Isaac Niyonkuru. Isaac arindira uruhusha rwa arbitre. Arbitre yamuhaye uruhusha. Reka turabe ritangura. Reka turabe Niyonkuru Isaac. Reka turabe wapi kabisa. Olympic Star penalty ya mbere bakaba yihushije. Niyonkuru Isaac akahushije penalty. Umunyagol Laurent Sakum yayikuye neza cyane. Akaba yayikuyeyo. Reka turabe ni Musongati abadefenseur gusa. Musa Mujyango nimero 4 nawe akaba agiye gutera penalty ku ruhande rwa Musongati. Reka turabe arindiriye uruhusha rwa arbitre. Reka turabe yateye wapi kabisa. Akaba ateye poto. Umupira ukabugaruwe na poto. Musa Mujyango akamushije penalty.
akaba ata ekipe n'imwe iratsinda penalty. Penalty zibiri zose za mbere zikaba zihushijwe ku mpande zose. Reka turabe ni parfait Iradukunda parfait niwaje gutera penalty ya kabiri ya Olympique Star. Parfait Iradukunda reka turabe arayitsinda cyangwa se iramunanira. Reka turabe urushaka rubitego watanzwe wapi kabisa. Ibintu hano bitwengeje cyane. Iradukunda parfait nawe aritwenze kabisa, umupira ujishije inyuma. Mbega abakinyi b'ibitangaza, abakinyi b'ibitangaza. Reka turabe akaba ari Abdi wa Musonga agiye gutera penalty ya kabiri. Reka turabe arayitsinda canke, reka turabe yateye ndani kabisa, Musonga ati penalty imwe Olympique Star ubusa. Reka turabe abafana bangongo bamaze kwitahira. ya mbega urukino ni Manoa agiye gutera penalty ya gatatu ya Olympique Star. Ndabivuze ko penalty zibiri zamaze guhushwa. Bao penalty ya gatatu ya Olympique Star ikaba yinjiye imwe kuri imwe. Penalty ya Olympique Star ya gatatu ikaba yinjiye ubu ni imwe kuri imwe. Reka turabe penalty ya gatatu ku ruhande rwa Musongati. Reka turabe bao nziza cyane ikaba yinjiye. Penalty zibiri za Musongati kuri imwe ya Olympique Star. Penalty ya gatatu ya Musongati ikaba yinjiye neza cyane. Reka turabe ninde, ni Okonkwa, Akimana Okonkwa agiye gutera penalty ya kane ya Olympique Star. Arayinjiza canke, reka turabe penalty zibiri za Musongati bati umuji wacu mushobora kuwufata. Musongati bati mushobora kudufatana umuji wa Gitega. Gitega irafatwa canke, reka turindire. Ni Okonkwa Akimana aje gutera penalty ya kane ku ruhande rwa Olympique Star. Reka turabe yateye bao kabisa. Penalty nziza cyane, zibiri kuri zibiri. Musongati bakaba bagiye gutera penalty nabo nyene ya kane ku ruhande rwabo, igiye gutegwa na Kizigenza Musole Alon akaba agiye gutera ino penalty ya kane. Reka turabe arayinjiza cyangwa arayihusha. Reka turabe arindira urusha rwa arbitre. Reka turabe yamuhaye uruhusha. Reka turabe Musole Alon. Penalty nziza cyane. Ça c'est contraire. Penalty zitatu kuri zibiri. Reka turabe penalty ya nyuma kuri Olympique Star. Penalty ya nyuma agiye gutegwa na
Mustafa irakoze ayihusha Musongati bagurukira mu birere. Reka turabe hano ni Mustafa irakoze agiye gutera penalty. Penalty ya gatanu. Penalty ya gatanu. Penalty ya gatanu ya Olympic Star. Giye gutegwa na irakoze Mustafa. Mustafa irakoze yitegura gutera yamuhaye uruhusha. Arbitre yamuhaye uruhusha. Reka turabe ndani kabisa, ndani zitatu kuzindi, zitatu kuri zitatu. Reka turabera amahigo ya nyuma kuri Musongati, amahigo ya nyuma kuri Musongati. Uyu mwana Nduwimana Frank, Nduwimana Frank, Nduwimana Frank. Reka turabe umwana akiri mutoyi cyane. Reka turabe nimba ahesha itike yo kuja muri kimwe cya kane gishiri cya nyuma ekipe ya Musongati, ayindije bica birangira. Reka turabe nimba yige akimana na warokora ekipe ya Olympic Star. Reka turabe ya mahigo ya Musongati. Reka turabe Nduwimana Frank umwana mutoyi cyane. Reka turabe Nduwimana Frank yahurusha. Reka turabe yo bawa kabisa, bawa kabisa igitsindo. Penalty nziza cyane Nduwimana Frank, Nduwimana Frank, Nduwimana Frank agumisha muri course ekipe ya Musongati FC. Musongati FC intambwe muri kimwe cya kane gishiri cya nyuma hamwe na Flambeau du Centre. Ama ekipa abiri y'Igitega aguma mu rukino, aguma mu ihiganwa. Olympic Star cyo kimwe na Atletico Niwoli Academy basezera ihiganwa. Bikaba birangiye abafana ba Musongati baranezerewe cyane ntiworaba. Bakaba banezerewe ibintu byiza cyane hano kuri stade Ingoma y'Igitega, ibintu byiza cyane. Reka rero tubashimira cyane mwese mwariko mwadukurikirana. Yari Iwacu Top TV, yari Iwacu Top TV mwijwi rya Jean Paul Dunia Lomonde, kuri kamera yari MC Mango Mwembe. Reka ndabasezere naho ubutaha mugiraho muba mwubahwe.